Je nitwa Nyandwi Joseph, ndi umuyobozi mukuru w'ikigo ca INSP, ariho hari Laboratoire Nationale de Référence gushika ubu ipima umugera wa coronavirus mu Burundi. Kuva ejo rero mu gihugu haratangujwe isekeza ryo gupima umugera wa coronavirus, hanyuma ikigo ca INSP rero kubera ico gipima kiri muri iryo sekeza. Kuva ejo rero abanyagihugu benshi baragitabiriye kubera kamo batewe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, kuko ico gikorwa catanguriye ngaho i Bujumbura mu makomine 3. Hanyuma abantu rero ejo baritavye, haraje abashika 640 nibo bashoboye kuza kugira ngo tubapime. Uno musi rero ni igikorwa cabandanije nko ngaha kuri centre yo kuri ETS gushika muri uno mwanya wa 5:30 hamaze kuza kwandikwa abaza kupimwa bangana 134 kumwe n'abandi baringa 100 bakirindiriye. Ivyo bitwereka neza yuko akamo bakitavye kandi yuko abanyagihugu bene gihugu bashaka kumenya amagara yabo yuko banduye canke batanduye. Aha rero nkaba mfashe n'akanya ko kubahimiriza kugira ngo wowe wese yumva ko afise ibimenyetso vya corona, gutamotegwa, gushuha, kumeneka umutwe, kwasamura canke gukorora, anyaruke aha kuri ETS canke kuri Source du Nil canke ku kibuga kiri hambavu y'isengero mu Kanyosha kugira ngo bamupime. Kubera iki gikorwa aha tugiye kukimaramo indwi yose ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nta ntambamyi hari kubera abakozi barahari, abatwitura barahari, laboratoire ikirakora, ibikenewe vyose twarabitunganije, biriko bigenda neza. Umwanya barindira ni muto kubera yuko nk'abaje ngaha aho turiko turabakirira kugira ngo tubafatire ibipimo, nta mwanya munini bahamara. Baraza bakarindira ushitse kare, ukungene bashitse niko tubakira. Ushitse kare yakigwa ubwa mbere agaca agenda ku birimo yiwe, hanyuma inyishu azoza bukeye kugira ngo abo bamwanditse bazimuhe. Muri laboratoire naho bariko barakora badahengeshanya uko ibipimo bibashikiriye. Mu bisanzwe inyishu zitangwa mu masaha 28. Ivyo sinshobora kubivuga kubera hari ababidusavye, inyishu bariko barazitegura mu mwanya bahava bazijana ku masite.